Amazone niryo shamba rya mbere rinini cyane ku isi, ni naryo shamba ritunze ibiremwa bitangaje utopfa rigizobonye ahandi ku isi, huzuyemwo ibikoko bifise ubwenge bwinshi cyane. Riri naryo shamba ritunze amamiliyoni y'ubwoko bw'ibiti n'ibikoko byinshi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro twakoze twagurutse ku biremwa bitangaje cyane biri muri iri shamba rya Amazone, aho twabonye ibiti biryana, ibiti bigenda. Tunagaruka kuri wa musere banyu bitango ni Jesus Result, bawitiriye Yesu kubera kuntu uca hejuru ku mazi utibiye kandi ukagendera ku maguru abiri nka kurya k'umuntu. Tunagaruka ku ruzi ruca muri Amazone rwitwa Amazon River. Ntivyageze aho twanagarutse ku biremwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko kubera ibiremwa biri muri ishamba rya Amazon ari byinshi cyane kandi bitangaje, benshi bagiye badusaba ko twobigarukako tukabandanya tuvuga cyane ku biremwa bitangaje cyane biri muri iri shamba rya Amazon. Kubera ubunini bwa rino shamba rya Amazon, abashakashatsi bama bavumbuye ibiremwa bitangaje cyane biri muri iri shamba rya Amazon. We gusa ico ndagusaba no kuza tugatemberana mu rino shamba ritangaje cyane rya Amazon canke rainforest, kaze tumenye byinshi cyane biri muri iri shamba rya Amazon. Ndakubwije ukuri iki kiganiro nza kugishira kwa kaburungu watangaye cyane n'ibiremwa byibera mu rino shamba rya Amazon. Ariko ndakwibutse ko nimba uri mushasha kuri icano yamenya byinshi utazi, ufata isegonda rimwe ukagira subscribe, noneho ukantiza biri nkagira ico mwibwirira kwa rino shamba rya Amazon. Reka dufatana kayira noneho tumanuke muri Amerika y'Epfo, aho dusanga rino shamba rya Amazon riza gutuma twumigwa cyane. Ndanaguha ikaze. Prosper niko nitwa. Nkuko nabivuze, Amazon niryo shamba rya mbere rinini cyane ku isi. Ibaze ko iri shamba rya Amazon risumba igihugu ca Kongo inshuro zibiri zose. Iri shamba rya Amazon ripima ibirometero kare miliyoni 5,500,000, no kuvuga 3% k'isi yose. Amazon ikora ku bihugu bigera ku 9 byose: Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname na French Guyana. Iri shamba ni naryo mahaha y'isi kuko ivyuka vyonona ikirere bija muri iri shamba rya Amazon naryo rikarungika umuka mwiza ngaha ku isi. Iri shamba rero ribamye ibiremwa byinshi bigiye bitandukanye, ibimera ndetse n'ibikoko n'inzuzi zica muri iri shamba rya Amazon, ku buryo hari n'uruzi rugira amazi ahora abira nkajya yo kwarika, abira no kugeza kuri °C 93 zose. Uno munsi rero munyemerere tugaruke ku biremwa bitangaje cyane biri muri iri shamba rya Amazon. Turahera ku igifi y'igitangaza cyane yitwa Amazon Pink Dolphin, iboneka muri Amazon gusa ngaha ku isi. Iyi fi ifise ubwenge butangaje cyane ku buryo ariyo ya gatatu y'ubwenge cyane mu biremwa biri ngaha ku isi, kubera ko izi nyuma y'ikiremwa muntu ndetse na chimpa. Ariko imbere yuko tubandanye kino kiganiro, banza ureke gato wumva ibi navyo. Nimba uri umwe mu mamiliyoni atigira canke ipfuza gutigira akoresheje 1xbet, menya ko hari code promo yitwa menya 11 mu ndome nkuru itanga bonus ya 200%. Muti gute? Ugikoresha iyi code promo ya menya 11 kuri depo ya mbere, baca baguha 200% ya bonus. Ehe ingene bigenda: uratelecharge application ya 1xbet, ucufyonda hajya handitse ngo registration, ucugira kandi handitse by phone, gisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi kiba gisigaye gikomeye cyo wandika ya code promo menya 11 mu ndome nkuru kugira ngo hitoronka bonus ya 200%. Hama uce wemera iryo tegeko, hama ucugira register. Ushaka andi makuru kuri ivyo twandikire kuri WhatsApp nimero 72 Iyi fi rero ni nziza cyane, ifise ibara rya pink kandi kwikura niko rigenda riraboneka. Izi fi zishobora kugira uburebure bw'imetero 2 gushika kuri metero 3, n'imiburiburi zishobora gupima ibiro biri hagati ya 80 na 90. Izi fi zifise umutwe zishobora guhindukiza aho zitandukaniye n'izindi dolphin ziba handi ku isi. Nkuko nabikubwiye kandi izi fi za pink dolphin zifise ubwenge bwinshi cyane ku buryo arizo ziza ubwenge bwinshi mu bikoko byose uzi kiretse inguge zimwe na zimwe. Izi fi rero za pink dolphin ifise ubushobozi bwo kwibuka cyane ibintu byabaye kera, ku buryo mushobora guhura uyu munsi nyuma y'imyaka 10 ikabikwibuka neza cyane. Nimba mwarakinye ikaba yibuka n'ivyo mwakinye nkaho byabaye ejo. Ariko rero zino fi za pink dolphin ntizikunze kuja mu migwi nk'izindi zigenzi zazo, ariko bidasiguye ko zidakundana kuko zifise urukundo rwinshi cyane hagati yazo. Uburyo nabwo izi fi zihigamwe ibyo kurya nabwo buratangaje cyane. Zikoresha uburyo bwitwa echolocation, no kuvuga ko zikoresha ijwi ryazo kurya kwa gahungarema, ariko zozo zikabikorera mu mazi. Iyo iri kiragenda kugira ngo uvyumve neza, igenda ivuza ijwi ryayo. Iryo jwi ryayo riragenda rikikubita ku gikere canke ifi canke ikindi cyose ishobora gufungura. Iyo iryo jwi gikubise kw'ico gikere rihita risubira inyuma kuri ya fi ya pink dolphin, igahita imenya aho ico gifungurwa giherereye, ikanamenya nuko kingana n'urugendo biza kuyisaba kugira ngo igishikire ico gifungurwa cayo. Izi fi rero za pink dolphin zikoresha amajwi arenga 15 mu guhanahana amakuru n'izindi zigenzi zazo. Muri aya majwi yazo zishobora kwerekana zigenzi zazo ko zinezerewe canke zishavuye. Izi fi ubwazo zifise n'ubushobozi
bwo kumenyana ubwazo biciye mu kamoto, kuko imwe yose ibiye yisangije akamoto kayo. Izi fi iyo zigiye guhiga zirakorana, zigahamagarana, zikaja ahantu zabonye udufi twinshi, zikatuzunguruka, zikadufata ari twinshi kandi byoroshe, canke zikaduhindira ku nkengero y'uruzi, zikadufata bitagoranye, ari kubera ko zakoresheje ubwenge zikaja hamwe zigakorana. Izi fi rero za pink dolphin zishobora kubaho hagati y'imyaka 20 na 30. Izi fi kandi zishobora kwiga ibintu bishasha. Abashakashatsi berekanye ko ubwonko bwa pink dolphin bugira imfuruka nyinshi cyane, cerebral folds. Ivyo rero bituma izo fi ziyumvira ibintu bihambaye kurusha ibindi bikoko byose. Abashakashatsi kandi berekanye ko izi fi ziba zifise ubwonko bunini ugereranije n'umubiri wayo, intelligent quotient. Zifise ubushobozi bwo kwibuka igihe kirekire ibintu zabonye nko mu myaka 10 iheze. Zishobora kandi kuvyibuka neza cyane. Ubwo bushobozi bwo kwibuka cyane buzifasha kwibuka aho zabonye hari ifungurwa nyinshi nk'ibikere, amafi n'utundi dukoko tuba mu mazi, ndetse bikanazifasha kwibuka inzira nziza cyane mbi zishobora guhuriramo n'ibibazo. Izi fi rero za pink dolphin kubera ubwenge zifise zagiye zuroba abantu basomye inturi mu mazi zikabakiza. Ibindi rero bikoze gutangaza abantu benshi cyane kuri izi fi za pink dolphin n'ingene zishobora gukoresha ibikoresho nk'uduti canke utubabi tw'ibiti kugira ngo ihende ifi iyifate bitagoranye. Izi fi rero za pink dolphin abantu bagiye bazeza gukina imikino myinshi itandukanye nko gukinira umupira mu mazi ikoresheje umutwe wayo, kandi zikabikora neza cyane, zikaguma zivyibuka. Izi fi rero zinikundira abantu cyane kuko ziba zinashaka gukina nabo. Izi fi kandi imwe yose iba yisangije ijwi ryayo ku buryo ishobora kumenya ngenzi yayo bivanye n'ijwi ryayo, nka kujya kw'abantu usanga umwe wese yisangije ijwi ryiwe. Ubushakashatsi bwakozwe n'imwe muri kaminuza yo muri Brazil bwerekanye ko izi fi zishobora kumenya inzira ya bugufi kugira ngo ishikira ico ishaka yihuse. Co kimwe n'abantu rero izi fi za pink dolphin ingabo muri zo ikora uko ishoboye kose kugira ngo gereke ingore uko ikomeye, ikazana uduti n'utubabi two mw'ishamba kugira ngo ihendahende ingore. No kuvuga ko ingore ishobora kuyemera bivanye n'ubushobozi yayibonye ko, canke bikavana n'uburyo yayihendahenzemo. Munyemerere tubandanirize ku igikoko kiba muri iri shamba rya Amazon naco gitangaje cyane. Ni igikoko citwa sloth. Iki ni igikoko cibereyeho mu buzima butangaje cyane nk'uko izina ryaco ribivuga. Kiritonda cyane, umubiri wacu ugenda gahoro gahoro, itambuka buhoro buhoro cyane ku buryo ishobora kugenda kilometero mu masahane yose kitarashika. Iyi sloth rero yibera mu biti hejuru, imanuka hasi nyuma y'indwi yose, nabwo ikaja hasi igiye kurondera ico gufungura. Umushishito wayo uritonda cyane mu buryo budasanzwe, ivyo yariye bigatuma imara igihe kinini itongeye kuyishaka ibyo gufungura. Igashobora no kumara indwi yose atakintu na kimwe yongeye gushira ku munwa. Ico gutangaza rero nuko iyi sloth ishobora kwimarira amasaha 20 ku 28 yisinziririye. Ivyo rero kandi bigatuma idakenera ifungurwa kenshi nk'ibindi bikoko. Iki gikoko rero citwa sloth kiritonda cyane ku buryo n'akanyamasyo kakirusha kwihuta. Munyemerere tubandanirize kuri iki gikoko kidasanzwe cibera muri Amazon, jaguar. Ubwoko bw'ingwe buba bunini cyane ugereranije n'izindi. Izi jaguar rero zo muri Amazon zifise inguvu nyinshi cyane ugereranije n'izindi. Izi jaguar rero ntizikoze kuba hamwe n'izindi zigenze zazo, imwe yose uyisanga ukwayo. Izi ngwe rero za jaguar zibera muri Amazon ziba zarigaburiye amateritware zigenzura, imwe yose ibifise igice cyayigenzura ku buryo atayindi ngwe ishobora kukigeramo. Iyi ngwe rero ya jaguar izi guhiga cyane, haba mu biti canke kw'isi hasanzwe. Mu mazi ho ikaba umuhiga dasanzwe kuko izi koga neza cyane. Iyi ngwe rero ya jaguar ijya imparage, ingona n'utundi dukoko tugiye dutandukanye tuba muri Amazon. Iyi jaguar rero ahitandukaniye n'izindi ngwe nuko mu guhiga ikoresha ubwenge. Mu bisanzwe izindi ngwe zifata umwanya munini zikiruka ku muhigo wazo, ariko aho bitandukaniye n'iyi ngwe ya jaguar, iyo iribunda ikarindira umwanya wa nyawo ikinyigeza bukwi na bukwi umuhigo. Nk'imparage yiyumva mu menyo ya jaguar, ifise amenyo ashobora gucagagura amagufa akayagira ubunywenyo. Imisaya yayo nayo irakomeye, ifise inguvu nyinshi cyane ku buryo igikoko yafashe ico ari cyo cyose kidashobora kugikura. Iyi ngwe rero ya jaguar ishobora gusimbira kure cyane, ikiruka cyane mu gihe gito kandi atakano na gato yigakakaje, ku buryo ishobora kwiruka inyuma y'igikoko nikibimenye kubera ukuntu igenda buhoro buhoro yitonda. Iyi ngwe rero ya jaguar ikunze kandi guhigira no mu mazi kuko izi koga cyane, ihiga amafi, ingona n'ibindi bikoko bigiye bitandukanye biba mu mazi. Iki gikoko rero abasangwa butaka bo muri Amazon bagifata nk'igikoko c'ubutwari kidasanzwe. Jaguar rero ikaba ari naco gikoko gikomeye cyane mu bikoko byo mu burengerazuba bwa Antarctica. Reka tubandanirize kuri aka gakoko kitwa capybara.
ko mu bwoko bw'imbeba, ariko aho bitandukaniye n'imbeba nuko koko kaba kanini cyane kandi kakagira n'imico itandukanye n'ibindi bikoko byo mu bwoko bw'imbeba. Ariko rero capybara zibera muri Amazon. Aka gakoko iyo gakuze gashobora gupima hagati y'ibiro 35 na 65. Capybara ni igikoko kikundira amazi cyane, kizwi cyane ko kizi koga cyane. Mu bisanzwe zibaye kubera amazi, kubera ko zikundira ibyatsi byo mu mazi. Ukuntu amaguru yazo ameze arazifasha koga neza cyane. Ariko rero nubwo izi capybara zirya ibyatsi byo mu mazi, nk'igihe bitabonetse zishobora kurya ibikere byo mu mazi. Ni gake cyane uzobona capybara ari imwe, zikundira kuba mu migwi myinshi cyane. Umwe ushobora gusanga urimo capybara zigera ku 20. Izi capybara rero zifitiye uburyo bwo guhanahana amakuru kandi zigatahurana ku buryo wewe utobitahura. Abantu rero ngo bashobora no kurya izi capybara kuko ziraryoshe cyane. Hari n'abazitwara kuzitungira mugira kuko ari nyamahoro cyane. Mu gihe rero cyo kubangurirana, iki gikorwa kibera mu mazi gusa, kuko iyo zitari mu mazi zidashobora kubangurirana. Mu kubyara ibyara inyuma y'amezi 4 ifise amezi, ikabyara ibyana biri hagati ya 4 n'8, hari n'igihe ibyara 10. Ibyana rero bivuka bimeze nk'ibikuze, ako kanya bikivuka bihita bija gutangura guhiga no kurya ndetse no kuja guhigira mu mazi. Izi capybara zirakundana cyane ku buryo ikigore cyose gishobora konsa abana atarabacu. Izi capybara rero zikoresha akamoto mu kumenyana, zishobora gutangatanga ifi zikayizunguruka zigafata nyinshi kandi byoroshe mu mwanya muto. Hari amajwi zikoresha kugira ngo zegerane zireke gutanatana. Zifise uburyo zivuga iyo umwasi yateye zikamugwaniriza hamwe. Zifata amasi yazo zikayashira ku mbibe aho zidashobora kurenga kugira ngo ntizizoharenge. Kwizo mbibe zazo hagize igikoko kiharenga zirabyumva zigaterana zikakigwaniriza hamwe. Mu gihe cyo guhiga ifi, izi capybara haba hari zijejwe kuzikoma, izindi zigatanga zikazishira ku mpande, noneho zikazifatira hagati. Zigenda atajwi rinini zifise mu mazi. Zifise uburyo budasanzwe bwo kurera abana bazo. Hagize umwana agira ikibazo zose zica zireka ibyo zarimwo zikaja noneho kuraba ikibaye. Zirigisha abana bazo kuroba ndetse no kwigwanira. Mu gihe hateye imyuzure canke amafa, zirimuka zikaja mu handi mu yindi migwi. Izo rero zihasanze zirazakira neza, zirakundana cyane, mbere zikundira kwibera mu mazi meza cyane kandi atemba buhoro buhoro. Reka ikiganiro cy'uyu munsi kigarukire ngaha. Wakoze kuntega amatwi, no mu kiganiro gikurikira tuzobandanya tugaruka ku biremwa bitangaje cyane biba muri iri shamba rya Amazon. Nk'ibisanzwe yari Prosper, wibuke kugira subscribe kuri channel ya Menya byinshi utazi kugira ngo uzozurahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.